Imana yasezeranye igihugu cyiza kirimo imigezi n'amariba igihugu kirimo amabuye y'ubutare tuzokwame dushimira Imana yacu mu gihugu Imana yasezeranye igihugu cyiza kirimo imigezi n'amariba n'igihugu kirimo amabuye y'ubutare tuzokwame dushimira Imana yacu nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka nyeniteka umukuru w'inama nkenguzamateka nyakubahwa cegera c'umukuru w'igihugu nyakubahwa mushikiranganje wa mbere nyakubahwa mukuru wa sentare ntahinyuzwa na nyakubahwa mwese muserukira urwego rw'ubutungane bakenguza amateka bashinga amateka bashikiranganje mwese ndongozi zitandukanye mwaje muserukira imigambwe amashirahamwe y'iterambere n'amashirahamwe y'abamenyeshamana mwese umwe wese mucubara Imana yamuhaye bene gihugu mwese tugira amahoro sa amahoro ubumwe iterambere n'ubutungane mu gihugu cacu. Nagomba tubanze dushimire Imana mushobora vyose yo yatuzigamye ikaturinda gushika no kuri uyu munsi uri hejuru tuyikomera amashi menshi. Uno munsi uri hejuru twaje kwifatanya na mwebwe banyabuhumuza kugira ngo duhimbaze imyaka 6 irangiye Imana iduteye iteka ryo kuja imbere yanyu ngo tubarongore. Shimire bimwe vy'umwihariko mwebwe ndongozi zo muri iyi ntara nziza Buhumuza na cane mwebwe abo muri komine nziza Muyinga, kuko twabaye tukibamenyesheje yuko uyu munsi dushaka kuwihimbazanya namwe. Turumva yuko mugize akanyamuneza kubana natwe, nawe tukaba tubashimiye kungene mwatwakiranye igishika ngaho iwanyu.
dushimire Imana yoyo yaturongoye ikadushikana kuri uyu munsi, kandi n'ubu ikaguma ariyo iturongoye mu rugendo turimwo, kandi urugendo rutoroshe, urugendo rwo gushikana Uburundi ku gihugu giteye imbere. Iki gikorwa kitoroshe Imana yagishikirije umuntu atarafise amagara menshi. Sije nari mfise igikenye kinini kurusha abandi, sije nari mfise uburebure kurusha abandi, ndetse sije nari mfise n'inkomezi kurusha abandi. Ariko Imana yaravuge mu Barundi kugira ngo abe ari jewe mushira imbere. Nico gituma ntahengeshanije kubasaba na mwebwe bene gihugu yuko twofatana amaboko, kuko turi kumwe twarabona ko bishoboka. Nezerejwe nuko dushitse kuri uyu munsi tukiri kumwe twese tugize ubumwe. Ubu muri iki kiringo dushitsemwo nta muntu akidandaza ubwoko bwiwe, nta muntu akidandaza umugambwe wiwe, nta ugihaya n'idini ryiwe. Iki nico cerekana urunani rukomeye kandi ruturemesha ko koko turi kumwe twese bishoboka. Ndetse dushitse muri iki gihe tugize urunani bimwe biboneka, ku buryo n'akahise kacu kabi turiko twese turakayengayenga neza, turondera ingene ivyakozwe bidazopfa bisubiye mu gihugu, kandi tugongera tugasubiza hamwe, tukabana tugafatana urugendo atawugikanaguzwa araba uwundi. Twahevye ya migani ngo uwutambana na mukeba ntakubita urugohe. Iyo ni migani yataye igihe, ubu ngira ngo ntabakiriho bayica, kuko muri ico gihe hari shetani yari iriko irateranya Abarundi. Iyo shetani rero yashaka yuko Abarundi baguma barabana ribi. Nico gituma ico gihe bacavuga bati utambara na mukeba ntakubita urugohe, kugira hebe gukora ibikorwa vyo muteza imbere, ahubwo aguma hanze amaso uwo yikeka ko yoba ari umwasi wiwe. Ndetse nabumva bafise umutima wo gushira hamwe, nabo nyene baca bacira umugani ngo umwana wundi mbaguhisha ivu, kugira wumve yuko naho utabona ivu ariko arakwimbira icobo, kugira tugume twikekana. None munsi tunezerejwe nuko igihugu cacu koko kirimwo ugushira hamwe. Rero iki gihe ni igihe cyo kwibutsanya, kuko ntushobora kumenya urugendo wagenze utabanje gusubiza amaso inyuma ngo urabe iyo wahereye isemo.